Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu abahezagire abaha umugisha muhereye hose mu mpande zine z'isi. Imana nyene amahoro nyene urukundo ibarabe neza kandi bagire neza. Umwami Yesu abahezagira aho muri hose muri konera y'Izaya Robert sanzwe ndabategura ca kiganiro itegura Yesu araje. Kiganiro kikwibutsa ko inzambi zovuga umunsi umwe. Bakundwa b'umwami Yesu nama ndababwira nanze nkibwira ko umunsi umwe bizohinduka, ko umunsi umwe inzambi zovuga, umunsi umwe buzokwira ntibuce, umunsi umwe buzoca ntibwire. None uzoburi hehe? Ikibazo gikomeye, uwo munsi uzoburi hehe? Uwo munsi uzoja hehe? Dutegure aho tuzoja, dutegure iherezo ryacu, dutegure Imana dutabare. Umuntu wese yiyumvire aho uwo munsi azoba ari. Inzambi ivuze. Imana ibahezagire dusangire amajambo y'Imana. Mu Bami ba kabiri 5 ku murongo wa mbere. Namani umugabisha w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri sebuja, kandi yari umunyacubahiro, kuko ari we Uhoraho yaha inganji yatuma Abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe, kandi Abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero muko kunyaga banyaga umwigeme mutoya mu gihugu ca Bisirayeli. Araheza acorekera mu Kanamani. Bukeye abarira inabuja ati compa databuja, akaja kuvugishwa n'Imana abisamariya yomukiza iyo mibembe yiwe. Amen. Imana ishimwe. Imana ibahezagire. N'iri jambo rero dusomye ku nkuru za Namani. Izi nkuru za Namani benshi barazizi, ko Namani uko yari ameze yari umunyamibembe, ko Namani yari umuhizi ku rugamba. Bakundwa, yari umuhizi ngo kuko Imana yamuhaye igikundiro, niwe yatuma Abasiriya banesha Abisirayeli. Uhoraho yamuhaye inganji, Uhoraho yamuhaye icubahiro, yari yamugize umuhizi w'inkomezi ku rugamba, w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe, yari afise umugayo w'imibembe, kandi uwo mubembe yarawugendana, kandi uwo mubembe kumbure ababa bari ku rugamba ntabyo bari bazi, yarawunyegeza. N'iri jambo Imana yashyize mu mutima wanje, twihane agasembwa ariko, twihane agasembwa ariko. Imana idutabare. Agasembwa ni ikintu umugayo, agasembwa n'umugayo. Naho yari umuhizi yari afise agasembwa k'umubembe, naho yari umunyacubahiro yari afise agasembwa k'umubembe, naho yari umunyenkomezi ku rugamba akaba umuhizi yari afise agasembwa k'imibembe. Umunyamibembe nawe yari umuntu agayitse, umunyamibembe yari umuntu binuba. Bakundwa, Imana imurungikira umwana ari mw'Imana kugira ngo Namani atabagwe. Ari muhera muraba arabona ko agwaye imibembe, abati compa
databuja akaja ku Bisirayeli yokiri umibembe. Mana ishimwe. Agasembwa rero ariko nk'akarero wakoze neza ariko ibintu wabimadiriye, urumva, ariko gafuta ibya mbere byari byiza, ariko gagaca gafuta ibyiza, ariko agasembwa gafuta ibyiza umuntu wose byose aba yakoze. Agasembwa n'amarabaga gafuta vyose. Umuntu ariko akwana agasembwa mu gikorwa cy'Imana, ariko arakwana umugayo mu gikorwa cy'Imana, bifuta ibyo ariko arakora bikaba imfagusa. Washenye handiko nk'ababyeyi, washenye ariko ntiwavomye amazi. Ni ukuvuga naho washenye ntaco vyamaze, kuko ntiwavomye amazi ngo bateke. Naho akoze ibi ariko niba ari kubintu babikoze, umva, wakoze ibyo mugabo ibya nyuma bice bifuta ibya mbere. Mana dutabara. Agasembwa ariko ku bantu b'Imana kariko karafuta ibyo bariko barakora. Twihane agasembwa ariko, twihane umugayo ariko imbere y'Imana. Mana dutabara. Uraririmba ariko urakunda gucegwa, ako n'agasembwa. Umva, ntiwandikishije kuri umuririmbyi. Urasenga ariko uracatukana. Uravuga ubutumwa ariko uri umunyenzigo. Uravuga ubutumwa ariko wimosha nabi. Uravuga ubutumwa ariko wambara nabi. Agasembwa ariko gaciye kica umugayo, wica ibyo wakoze ubwa mbere. Twihane bakundwa. Agasembwa ariko umuntu wese abona ko agasembwa asigaye imbere y'Imana. Tuba bejejwe, tuba ariko atunganywa. Umuntu ariko atunganywa, shishi katunganywa. Daniel avuga ngo abagize ubwenge bariko atunganywa, bejwa, bariko bariyambura. Pawulo cyane ngo bakundwa ko dufise ibyasezeranywe, twiyambura ubuhumane n'amarabaga, ubuhumane bw'imitima n'ubw'imibiri, ubusembwa bw'imibiri, ubusembwa bw'imitima. Mana dutabara. Twiyambure kugira ngo dushika ahantu ho gutunganywa rwose, dushika ahantu ho kwezwa, dushika ahantu ho kwimbere y'Imana twejejwe, tutari ku busembwa ariko. Mana dutabara. Uyu yari afise imibembe, ashitse ku mukozi w'Imana. Nange ndiko ndakubwira mukundwa, naho uririmba, ugifise agasembwa ko kwimonora, ugifise agasembwa ko kwambara amapoketi, ugifise agasembwa ko kwimosha nabi, ugifise agasembwa ko kuvuga nabi, ugifise agasembwa ko kwifata nabi, ugifise agasembwa ko kwihindagura ku mubiri. Uraririmba ariko urafise agasembwa. Urasenga ariko urafise umugayo. Uwo ico kizokubuza kuja mwijuru, kuko mwijuru hazoja bejejwe batagira agasembwa n'amarabaga. Mana dutaba. Twihana agasembwa ariko twihana umugayo ariko, twiyambure, twihana ubuhumane ariko. Nariko ndaza ati urakora ibikorwa by'Imana ariko ibintu urabishikako ngo bikureho. Uravuga ubutumwa ariko uri umunyenzigo, ariko uri umunyeshari, ariko uragira igiracumi, ariko uri umunyamacakubiri, ariko umunyabwibone. Mana dutabara. Ariko hajya mu ngoma ya 2:27 ndiko ndavuga ngo twihana agasembwa ariko, twiyambura agasembwa ariko imbere y'Imana. Kuko Imana yavuze ngo cyagihe benshi ngo bazoza bavuge, Yesu niwe yarivuze ngo bazoza bavuge ngo mwami mwami, twarira twanywera twavugishirizwa mu izina ryawe. Imana idutabare, iturinde agasembwa ariko, iturinde agasembwa n'amarabaga ariko. Acavuga ngo mwabikora simbazi,
Imana idutabara. Mwabikora sindabazi kuko bakorana agasembwa, baririmbana agasembwa, bavugana ubutumwa agasembwa, ariko ntibabyihana. Namani ashitse kwa mukozi w'Imana, bamubwira ngo yiyuhagire muri Yorodani bigiheta-ngabo ndwi. Namani abanza kwanka. Imana idutabare. Ariko baravuga bati mbe twihanike, twe turabakozi b'Imana twihanike, twe turabaririmbyi twihanike, twe turabasenzi twihanike. Imana idutabare. Urabe ko atagasembwa ariko ufise muri wewe, urabe ko atagasembwa kakuboneka nk'umubembe imbere y'Imana, hanyuma ugende ubitunganye. Icompa ukajya ku mukozi w'Imana akagufasha iyo mibembe kakuvako. Benshi baririmbana imibembe, benshi bavugana ubutumwa imibembe, benshi basengana imibembe y'urwanko, imibembe yo gusharikana, imibembe yo kwankana bagenzi babo bakankana, imibembe yo kwica ibice, imibembe. Imana idutabare. Benshi bariko bakorana imibembe, bariko bakorana agasembwa, ariko bariko bavugana ubutumwa agasembwa, ariko inzambi izovuga benshi bavuga ngo sindabazi. Imana idutabare. Sindabazi kuko bakorana agasembwa, ariko Namani nawe yari umuhizi, yari afise umugayo. Twirinde umugayo, gukorana umugayo mu gikorwa c'Imana. Imana ibahezagiraho muri uca ubona agasembwa ufise, uca ubona umugayo ugifise mu gikorwa c'Imana, mu bukristo bwawe. Urabe umugayo, urabe agasembwa ugendana, naho ukora ibikorwa vy'Imana. Uracari hahandi, uracavuga kwa kundi, uracambara kwa kundi, uracimosha kwa kundi, uracimonora kwa kundi. Imana idutabara. Ariko Imana yagomba ko wejwa ku mubiri no ku mutima, wiyambura agasembwa. Ariko yaje mu ngoma ya kabiri, tugomba turangiza ingoma ya kabiri 27, havuga ngo ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa bandanije, habe ngo Yoshafati, murantunga, Yotame yakora ibyiza, Uhoraho abona ko akora ibyiza, ariko ntiyinjiye mu ngoro y'Uhoraho. Kutinjira mu ngoro y'Uhoraho kwatumye abantu baguma biyanduza. Imana idutabara. Kandi yakora ibyiza, Imana irabishima. Hari ariko barakora ibyiza, Imana igashima ibyiza. Imana idutabara. Ariko bariko babikorana agasembwa, Imana ikavuga ati nawe ukora ibyiza, ariko nturava muri ibi, ariko nturihana ibi, ariko nturaca bugufi ngo wiyambure ibi. Akora ibyiza, Imana irabishima, ngo agira neza, kora ibyiza. Imana idutabara. Ariko biramwankira ko yinjira mu rusengero. Utinjira mu rusengero kwatumye abantu biyanduza, bibabaza Imana, kuko yase kwinjira mu rusengero. Yakinjira mu rusengero ibintu byari kugenda neza, Imana ari kumushima neza. Mugaya mushima ibyago, mugaya mugayira ko atagiye mu rusengero. Imana idutabara. Wirinde agasembwa, ariko wiyambura agasembwa, ariko Imana ibahezagire. Imana ibaho umugisha. Hari abanyumva bahevye ibikorwa vy'Imana, hari abanyumva bataharira, hari abanyumva bafise kwidoga, hari abanyumva bafise kwiganyira, hari abanyumva ihana ko gasembwa, ariko Imana iguhezagire kandi Imana iguha umugisha. Twiyambure agasembwa, ariko n'iri jambo Imana azize mu mutima wanje. Abakora ibyiza ni benshi, ariko bakabikorana umugayo, Imana ikirabagaye. Yesu agufashe kandi Yesu agutabara mu izina rya Yesu. Mana ndakengurutse kubw'ijambo ryawe Mana. None rero ndasengeye abantu bawe nyakubahwa bafise agasembwa, ariko ubagirire neza, ubababariye Mana. Abitahura bakatura ubababariye mukunzi, abatitaho naho batahutse. Icubahiro cawe kibi cawe Mana. Urakoze, ndabigushimiye mu izina rya Yesu. Amen.
ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera